hari umwe yavuze ngo korera Imana nitutagwa isari izoduhemba. Na twebwe nagira nankuhaje abakinyi bose, kino gikorwa turimwo nitutagwa isari ejo ni heza. Turi muri periode yo kurima. Umuntu mu kurima bisaba ko turi ku mukanda kugira ngo ntajye imbuto, bisaba yuko yigumya akemera iyo mbuto iri mu rugo, nubwo abona ati ngira ndari inzara, akemera karara inzara, ariko iyo mbuto akagenda agateragira kugira ngo ejo yizere kuzosoroma byinshi. Rero namwe mwumve yuko turi mu murima kandi ejo ni heza, ejo tuzokwimbura. Mukomere mubandanye kugeza kure kino gikorwa nkuko mwaciyemeje, mubandanye kudushigikira kuko nta sabasi wewe na wewe mutahari. Rero Imana umwijuru bahezagire, sintwara umwanya munini, ariko mwumve yuko ndabashimiye cyane by'imva mutima. Ubwitange bwanyu ndaburekonesa. Hari gihe ubana n'abantu bakabona umenga ntibabona igikorwa uri kurakora, abantu bakavuga ati none naka ntabona ko twitangana. Ndabizi, ndabibona, kandi ubwitange bwanyu sindabwandika kwikaye canke ku mpapuro, ariko ubwitange bwanyu ndabwandika mu mutima. Nimutagwa isari, nitutagwa isari, ndabisubiyemwo ngo imbere ni heza. Imana nyene amahoro ibahezagire, mwakoze. Ariko kandi twatumiye umuntu yitwa Aimable niwe twatangwe korana muri filme Ubuzima, yongera atangurana filme Ingaruka. Yakoze igikorwa kidasanzwe. Murabizi yuko hari gihe bisaba yuko umuntu arari ijoro kugira ngo ashobore kumonta, dushobore kuronka série itegerezwa gusohoka nko mu ndwi itangura canke iki. Rero turamushimiye cyane nubwo atashoboye kuhaboneka, ariko kandi ari muri Zila Films Company, kandi hariho umwe yaje avuye muri Zila Films ariwe Lewis canke Henry. Ubwitange bwawe Henry turabuzi kandi turagushimira cyane ingene wabaye hafi mu gihe Aimable atari karakora, wewe ugaseruka nk'uko presenta Zila Films, ariko kandi nk'uwiserukiye. Wumve yuko turarekonesa igikorwa kidasanzwe c'ubwiza udufasha muri GN Films. Imana iguhezagire. Numu cameraman, numuntu abikora neza, asanzwe ari n'umukinyi wa film, arandika kandi filme nziza cyane. Rero yumve yuko nawe tumushimiye cyane. Turagushimiye, ubandanye tube hafi. Ndizera neza yuko imbere ni heza kandi ibikorwa bizobandanya bitera imbere. No hava nshima tukarara hano. Hari habo ntashoboye kuvuga mu mazina, ariko umwe wese mu cubahiro ciwe. Mwumve yuko ndabashimira kandi ndabashimira cyane. Imana yo mwijuru ibahezagire, umwaka mwiza. Twongera dushima Imana ku mwaka uheze GN Films iriko irakora, hanyuma n'Ingaruka series iriko iragaragara igihe cyose ku munsi wa kabiri. Mubandanye mukurikirana Ingaruka series iminsi yose ku wa kabiri kuri channel ya GN Films. Imana yo mwijuru ibahezagire, murakoze. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umukiza wacu yatugiriye neza tukaba turi hano muri kino kibanza nk'aba GN. Rero mbanje gushimira umudirecteur wacu wa GN. Amajambo avuze ni nka yose. Nongera nshimira abadufashije kugira ngo dushobore kwicara hano hantu, n'abashitsi, abakinyi bo mu bwoko bwose, abamama, abapapa n'imisore. Nkashimira n'abakinyi bo muri GN. Ndashimira cyane abasengezana banje. Ibete nukuri waranyongeye intege mfise ndazikesha Ivete. Mwumvise ko tumaze umwaka, hariho n'iyindi myaka twamaze muri
mu buzima no mu zindi zose mugabo uwo mwaka n'imyaka mfise naguma nibaza ntingira ndi mu kubiheba ariko nukuri Imana yo mwijoro ikumpezagirira yongera impezagirire Tade n'umuryango wiwe naho nabaciyemwo wihangane niko bimeze hanyuma ndashimira kandi n'abitwa ababyeyi ngaho Imana yo mwijoro ibampezagirira rero abajene mwese mu cubahiro canyu ibibanza murimwo ibibanza mwakinyemwo nukuri Imana yongereye kubagirira neza rero uno mugoroba twicaritswe hano naserukiye abakinyi murabona yuko iyo umuntu yicaritswe mu kibanza ategeza kuongeza sivyo none utongeje umengo uba wagaye nibatwongere baduhe kuko iyo twavuye ni kure naho bwamwe imbere ni heza hamaze kuba heza nukuri nta muntu yohamagara umuntu atamwongera kandi utamwongeje uba umugaye niyo mpamvu rero numva umengo mu bigega nibagerageze turasinya amasheke nta kibazo oya nta mwumwa muri GN twarakoze umwaka ni munini twarakoze rero jewe numva umengo sigaye ndumujene kubera GN ndumva umengo nabo duhura baguma bibaza bati none wewe nibiki nubu GN buri muri jewe Yesu nashimye rero bimpa kuba kandi ndababarire burya iki gikorwa kirimwo Imana kuko imbere yuko ntangura imbere narakoranye n'abandi amafilme kera muri 2016 bakamikazi Sandrine amacha dufatana n'uyu muhungu wanje ndamaze no gukora ndiko ndakorana n'iyindi yo mu Nyabugete ariko je nibaze iki gikorwa cyo muri GN ari Imana yakindugitsemo kandi muhungu wanje ufate neza kuko nahevye akazi kubera GN naragahevye kugira ngo niyorohereze kuko igihe nakinana na Sandrine byarangora kuva ku kazi n'ingene nshobora nasanga nacimvye nkiruka mu nyuma rero Imana igendira bigira ukuntu akazi ko muri enseignement ndagahagarika jewe nyene ndasubiza amatrikire rero nukuri uramfata neza kuko hariho impamvu ako kazi nagahagaritse nanje nkahagarika pension nk'abandi ubu ariko nzoyironka ndazi ko nzoyironka neza muri GN rero ntabwo bamfise niyo mpamvu iyo ndiko ndatanga message hari imitima y'abantu iba iri kirabohoka niyo devise yacu nkuko yavuze ati dialogo yerekana kijya kiganza gifise ibuye nukuri burya Dawidi yadasenga cyane ntiyari gushobora gutera ibuye Goliath ngo ashobore kumugema mugatwege kubera igikorwa cyose tugitangura dusenga nukuri turihangana imitima yacu harahitabuka kubera dutaha mu ijoro tuzi yuko dushika nyene duhangayitse ariko duhejeje gukora akazi tugasanga umutima wasubiye mu kibanza rero nta nzigo nta gwanko n'amahoro menshi kandi nukuri ndazi neza tuzoshika kuco Imana yatuvuzeko rero mubandanye muryohego hama batwongere tugira amahoro ya Kristo Maxim. Amen. Hallelujah. Amen. Wamugiza amashi dushimira abantu. Rwanda program nazo mutarusha. Bora. Ataraso. Yani tuva. Wowe no tutongira nabata tongera. Beno tutongira akagira gukata. Nabira kanye naho. Bala Imana yazagire abaje kutuganiriza. Tugomba kubandanya tuganira. Ngo mukubandanya tugomba twibangisha bashize baravuga prero gutegura kuvuga baravuga usabashitsi nk'abandi sibyo tugomba duhere hariya hirya Yesu ashimwe nanje nkuko nabivuze nitwa Tuyisenge Emery nsanzwe dumwanditsi ku mbuga zitatu hariho rwa Edison Ndayahoze hariho urubuga rwa Top Time News hariho n'urubuga rwa Burundian Celebrity Guest
ubwa mbere shaka mbanze shime ku butumire narabwiwe neza yuko noshobora kuba hano hantu kandi ryari iteka ridasanzwe iyo ukoraniye ahantu abantu b'abakinnyi b'amafilme nkunze kubitwa ngo ni itara ryaka mu gihe umuntu ubona ibikorwa vyiwe bikaba vyigisha abantu bikaba bishobora guhindura isi canke bikaba bishobora guha ivyizigira abantu menya yuko uwo muntu ni itara ryaka kuko uyo muntu aba afise abantu benshi ariko araboneshereza hanyuma ikindi novuga ndi hano nserukiye abo bantu ndavuga Edison nanje nkiserukira ubwanje ndetse nkaserukira na Burundian Celebrity Guest rero nshaka mvuge mu kibanza cyabo kuba mubashimiye murakoze cyane nanje ndabashimiye mu kibanza cyabo kandi uko biri kose niteguriye gufasha mu byo nshoboye icyo nzokenerwa ko je ubwanje mvuga yuko ahubwo no buri byo nkora mu gihe bibonetse ntegereza kubikora hanyuma ikindi mumbajije ngo niki cyamfashije ngo mu ngaruka mu maseri maze kuraba ubwa mbere naho mu nkakwanije umengana ari nabibonye ahantu oya kuko sindi ko ndaraba video ego ubwa mbere ndashaka nshimire Sabasi ubwa mbere ni umuntu muri filime ingaruka ariko arakora bitewe n'inyigisho zo kuturemesha no kwerekana neza yuko mu gihe biba vyanse ibintu byose bishobora gukunda nubwo biri uko jewe sinja kuja kwinjira muri filime cyane mvuga ku vyerekeye ivyanyigishije Sabasi hariho sindamuzi neza umuntu yishikanye umuntu yemeye simbona neza umuntu kubera ko baracaga hariho umuntu yemeye ibintu yarahora agwanira arabikura ninde namwe birabacanze munyihanganire gatoya okay Sabasi niwe yishikanye kwa mama wiwe mama wa Sabasi ninde namwe byabacanze namwe bisigura ko mutayiraho rero ivyo bintu narishatse kubabwira mubone yuko ndaba ingaruka nyuma vure mwibaza ngo nuruhendo canke iki mugaba hanini cyo nkoramo nyigisho nkoramo ngaruka nukuntu iremeshanya nukuntu hariho abantu benshi bashobora kuba bananiwe n'ingo canke bananiwe n'ibibazo bacamwo ariko ugasanga baragaruka baravye amafilme aratuma bahinduka akabigisha hanyuma ikindi novuga ndabasaba iyo muri ko murakina filme ni vyiza ko sinzi n'igisabo canje abenshi bakunze kuvyita ngo behind scene mugabo siko nshaka kubivuga ariko mu nyuma ya filme akenshi nubwo mutubaza twebwe ivyatwigishije na mama mukwiye kwerekana icari dukiye kutwigisha muri ivyo bintu mu gihe filme iheze nivyo ndiko ndavuga hanyuma ndabashimiye mwakoze kunumira mwakoze gushimira abo nserukira hama niteka ridasanzwe kuba hagati yanyu murakoze cyane Yesu abahezagira tugire Kristo byo kuri iki kibazo kiragoye kwishura bako nasanze muri GN bose arabahatari byo nsaba kubanza nkitonda cyane nkaraba ibyo nanditse bihura n'ivyo nuwo nkeneye kubera ko muri GN nukuri nta muntu numwe nabonye yoroshe sinzi ngira ngo jewe nyene nije kubera ko ntagaragariye imbere ya kamera ngira nije noroshe ariko abakinyi bose Sabasi arafise ukungwene yabakoze naba tutahora tubona bahora batubwira bati nukuri turagusabye muzodushire muri filime zanyu twasanze bamaze kugaragara muri filime ya Sabasi arabahatari ku buryo mvuze nti ncagure muri GN vyongora nuko murakoze Ese ndiko ni sawa. Sawa. Tugomera amashigiti. Nagomba kubaza Diko utubwira abakinyi babiri muri GN umaze gukina amasene yabaye grave ku mutima wawe n'ubu wibuka uti naka kantu yakinye karacyaraha.
abakinyi babiri bamaze gukina udusene n'ubu tukiri grave kuri umutima wawe uvuga uti naka ni bakantu yakinye karankoze Yesu nashimwe. Ikibazo gihapfa kingora mugabo. Je no kuri ntabesha bivanye n'umwanya mutoya ngira. Birangora kuraba filime ngo ndayimare niko kuri. Ariko akeshi mba nzi inkuru rusangi ibivugwa muri iyo filime. Ni nkaho wambaza ngo resume y'ingaruka imeze gute. Naho nyene ushobora kutayitonde kuko wewe wiyumvira. Ariko hari cigwa nanje mba narakwiye nko mu mwanya muto mba narafashe ngayiraba wambatije gute abakinye babiri babiri bamaze gukina udusene muri bikumaze kuraba nubwo irafise umwanya mwinshi wibuka Shayira aracakinamo nibuka niwe muntu nigaze kuraba sinzi nimba hari mu ngaruka arantacinga ku bintu yari karakora undi ninde oya Sabasi we ntavuga mu izina umva abikora neza ni incontournable babiri bakwiye nivyo bivana na script yanditse ngerageza kwimita uriya muntu banyandikiye nkabuwo kandi iyo mvuyeho nimba nakiye ndi umukirizo cyane sinca mu buzima busanzwe ngerageza kwigira uwo ntari ubuzima busanzwe mba ndi wawe undi nyene kimwe gusa ibintu isomo y'uburyo ushobora kubaho mu buzima busanzwe n'abafana bose niko bimeze barabona filme ukuntu bigenda mu buzima busanzwe bikabaha isomo ry'ukuntu bakwiye kwitwara mugabo abantu babiri baba batandukanye koko jengo mandi Amede uriya nakinye akaburiya kuko ujya n'uyu personage baba bakoze ugira atanga ubutumwa ko dacumva Ishwe neza Yego. Bien amashi Ikibazo ca kabiri ni gute wewe uhora ujera ama commentaire négatif bakuvugako nico kiroroshe cyane ama commentaire négatif muri iyo hari haba bihenze koko hari n'abari mu biboneka ko umengo bateganya kunkomeretsa gusa mbabare abo ndabatahura hariho n'abandi rero baba bagomba kumpa ubutumwa bwize nkwiye guhindura abo bo rero ndabicarako nkitonda kandi sinabicarako bo ahubwo ndagaruka nkicarako nukuvuga nkitonda nkiyumvira ivyo nkwiye guhindura muri ariya ma commentaire bagize nta bindi bintesha umutwe washaka ikinesha umutwe n'umwanya mara ndiko ndiyumvira ukuntu nzoshobora guhindura ingendo kugira zijya commentaire nizibe nyinshi ariko zihoraho bandi turaheza niko ndababariza niko ndababariza akandi kabazo ni yihe mpanuro wewe nk'umuntu ari muri no industry kandi ayimazemo igihe ni yihe mpanuro woha umuntu w'umukinyi wa filme agitangura akiri karinjira muri bino bintu impanuro ni nyinshi murabizi ziba ari nyinshi ku muntu agitangura kuko ndiyizi igihe natangura ndiyizi pe hariho n'abandi benshi batanguye mbona nabo ndabazi impanuro ya mbere ni akagumye bagumako umukinyi wa sinema wese arabizi ko iki kintu kitoroshe nubwo abantu bazi ngo numuyondi barazi ko kino kintu kitoroshe rero akagumye bagumako kandi amaso y'abantu nagutesha imbere sinavuga byinshi mumbabarire toto n'umwatwanditse mwadusubira kagumye reka nsubire muri kabisubire muri ibi akagumye bagumako ngombye kuvuga ati ntihagire umuntu acika intege ngo reka nsobanure ntihagire umuntu acika intege ngo nukubera biriko biragorana canke nukubera kuko benshi twinjira muri filme dufise desirizio twiyumvira ibintu birenze muga twashikayo tugahurirayo n'utuntu dukeyi benshi bahora bacika intege bagasubira inyuma ariko ubundi kugira ushike hejuru ubanza kurira nta mababa dufise ngo tuje kwisonga icya kabiri rero naco kenshi baratuvuga kuko utarongora niba yakubujije kurongora nico nari ngovye gusa ndiko ndasobanura nukuvuga ivyo abantu bavuga cyangwa ukuntu bakubona bigutesheje intumbero uzo butsinzwe kandi byasaba ko dutanguye urugamba tudatsindwa bakadutsinza nuko très bien akabazo kanyuma cyo tukomera amashi akabazo kanyuma kandi uzofise wa mwanya wo kugicushikirije akabazo kanyuma supposons ko ugira wandika film sivyo iyo script ugira wandike nta ngira nakubwira yumvire mu mutwe wawe hanyuma urakeneye muri iyo script abantu babiri ukura muri GN biyumvire iyo script nta ndakubwira imagine wewe uti hamwe no kwandika film imeze gucyana guki nakeneye amwe abantu nabo notora nakana naka akabazo kanyuma
unsabye kubanza kwandika iyo sinema. Haya, ico kibazo rero kiragoye mu bibazo byose wambajije. Kubera ahantu kigoreye nuko jewe mbanza gufata umwanya wo kwandika, kandi kwandika je sinigeza ndabinegrije. Ni ikintu nta negrije. Kandi rero maze kuyandika nko muri GN ho nkuko Visto yabivuze, gutora sinotora babiri, ahubwo novuga nza ngerageza umwe, kuko ubuhatari bwabo uburavye umuntu aza gukugwamwo na look, sivyo? Nka mama kaje neza ngo aje kuba umwana wa Fisto par exemple, urakubita swata. Rero nivyo bibakuramwo gusa, ntabwo ari ubuhinga barabufise pe. Rero icyo kibazo reka tugishiye mu bibazo byananiye, ariko mwasobanukiwe nukuvuga ndandika iyo reresi nkaca nitora personage nanditse uwo bajanye niyo n'uwo mu personage, hama nkamugerageza icyo byoroha, kubera ko ubuhinga bwo muri GN burahari. Sawa, tumukabana washi. Voilà, alors nagomba rero tumuha akanya arafite icyo agomba kutubwira, nyuma yo gushima yamba ari Kisa Pamwa, hanyuma ahejeje tuzaca do akanya King Sabas kugira ngo muri rusangi ashime mugabo uzi ko baratongera reka tubanze do akanya amede ntaco ikwirikira turabimenya. Imana ishimwe. Ku by'ukuri nanjye nawe guhera kuri ako kantu kunda kuvuga ko kaba gasigaye mu ngundu ko kongeza, ariko reka ndacide ko ndabunganiye abongeje kandi baraza kutwongera hano ni mu GN. Umakaje neza yavuze ati twarakoze ntabwo bibuze, ahubwo gusa ni hahandi usanga bikenewe ko nyene twunguruza, ubundi ho twari kunwa tukashaka tukarara tukakubita n'umugeri. Hanyuma rero ikindi je ngomze kuvuga nukuri no kubashimira, gira ndanabakeze. Je nageze gukora filme imara umwaka, yamaze umwaka nayihejeje inzigira ikiranja, narushe nagiseye. Rero mwebwe kubona mumaze umwaka, noneho n'umwaka urenga, kuko ingaruka ndayizi. Ibibazo byose mwumbaza sinobitora, ariko ingaruka ndazi kundi yatangwe niyo yahereye, ariko turavye umwaka urenga mumaze gukora, vraiment mwabaye intwari. Ndabiza abantu benshi iyo turiko turavuga ingaruka tuza kwiyumvira kuri Sabasi, ariko byibura Sabasi wewe Yesu no muhagarara ko cyane, kubera yuko Sabasi umengo ndamuzi cyane, abantu ntangarira nabo ntazi mugabo ari muri GN. Ndakeka murabona muri benshi, ndakeka muri uwo mwaka wose uheze hariho nk'usanga amaze gukina rimwe, bitetse ugasanga hari utaranakina, mugabo bikaba bitangaje kumva cyitwa mu GN cyangwa umukinyi wo mu ngaruka. Ivyo bintu ntibishobora bose. Nimba rero wewe mwumve sinza gushimira bamaze gukina, sinza gukeza bamaze gukina cyane mu filime ingaruka, ahubwo ngira nkeze aba bantu batarakina cyane mugabo bakaba bacitwa ba GN. Abantu ndabakeje cyane, kuko nimba ari umuntu acika intege nubona yaje kwikomera waje nimba ari umuntu acika intege nubona aje gukora igikorwa bakamubwira ngo burarindira ngo isuka ngo ntiziraboneka, canke ngo aho muhagarara mu kurima ngo nimurindire ngo mwe muzorima hariya bigeze nibakura irya mirima. Ibyo bintu biratikisha intege umuntu akumva yo komoka. Ibaze rero umuntu aguma yicaye arindiriye, nagira ndababwira ukuri, uwo muntu nakomeza akaguma hagaze mbaye ndamuha felicitation. Hanyuma ikindi kintu novuga kuri mwebwe wa GN, mpereye kuri Sabasi, sinzi ukuntu bishobora kubivuga. Okay, barabivuga ugenda na rusuneba ugasuneba nkawe, kandi intungwa mbi ngo ntizika kwiyawe, niko bavuga. Umuntu ariko umwana Sabasi sinkekeranya ko imico n'imigenzo ari nkiya Sabasi. Je rero ikintu no babwira nuko kuba muri iyi nzira muri umugwe niyo na kandi kantu ka felicitation shobora kubaha, kubera yuko mwahisemwe neza. Twe turabakinyi ba sinema bari hanze ya GN, ariko
twavuga yuko tubanye neza kandi turaza no gushinga intaye twongere tuvuge ko Sabasi abanye neza n'abandi ni ukuvuga mwebwe mubanye neza n'abandi mba nisanzuye iyo nje gusaba Sabasi akine muri filime yanje je nababwiza ukuri nzoba nisanzuye igihe nzoza gusaba umukinyi wo muri GN akine muri filime yanje ntabwo ubundi je yo ngiye gusaba abo dukorana barabizi iyo ngiye gusaba umukinyi hari nabo meruka gusaba muri GN barabizi genda ngiye bugufi nkeka ko havanya nkira ariko nimba mumeze hawe ntabwo baje mfise hanyuma batumugane mu kirundi ngo bazitirirwa umwana bikateranya inibondo niko wawe ciwe mugana ibintu turiko turakora yego bazovuga twebwe yego nitwagira Imana amafaranga akaba menshi tuzunguka ariko igihugu cyacu kizovyungukiramwo cyane ni kuvuga umuvyeyi wacu igihugu cyacu nibo turiko nico igihugu cyacu nico turiko turatera iteka mukora bino bintu nico gituma je ndababwira ni courage turi kumwe namwe nagira ndababwira inkuru mugitangura inorerese narigeze kugira umuhuro ari mugitangura inorerese cyane hari imbere yaho muga mwarigeze kugira umuhuro mu rugo kwa Sabasi ndibuka ko mwatwemere ko muri kumwe natwe cico ngenda nisabiye mukomeze mube kumwe natwe turacyazirikana ko turi kumwe namwe murakoze cyane umunsi je ndishimye mpagaze ngango nshima Imana kubona uyu mwaka uheze tukiri kumwe namwe je ndi umuntu wa mbere nagiye muri casting muri GN kandi nabisabye Sabasi yaranyemerera ndayijamwo kandi ndatogwa mugabo umuntu wa mbere hase gucika intege ni jewe umunsi wa mbere tugenda mu bintu vya filme barampa mikro ngo mvuge kujya nyene tuje imbere ya kamera ndabegeya ndiyumvira ukuntu vyagenze ndabana njabo narimwe mvuga mugabo Sabasi yaguma ntera intege ntigera mbwira ngo we hagarika bino bintu rero ndamushimira ikindi kintu nagiye ca mbere naragiye ndaruha turakora uwo munsi ndagwara ndavuga ati ibintu none ndabihevye mugaje nk'ibyo murumva numva umenga sinzi ivyo ndimo muga maze kubishikamwo bivanye n'ukuntu yagumya ntera intege bivanye n'ukuntu yagumya avuga ati we bandanya kanyigisha ukuntu ushobora kugira utuntu n'utundi nukuri utoshima badakenguruka yari yavuze ati hariho abantu bagenda ngo bakabijamwo hama bakarambirwa bakabiheba gusa uwo muntu nyene abagenda akarambirwa ngo yo barifise itanguriro nka rimwe giwanje tarazi ivyarimo muga muntu azicarimo ahubwo arabandanya uyu munsi je ntaco mfise no gushimira n'ukuri no guhaye indege mugaha mu Burundi nta dufise bagura indege kandi n'uburyo bwaje sinogura indege nayo noshobora ndeka ninka no yiguha pe kuko je aho ngeze muno hajya nindatanzi kijyarasha ndabizi cyane muranzi kandi keya ntimwari munzi mfise connection nyinshi z'abantu kandi suruse yose ni kubera King Sabasi GN n'umugu wa mbere nkunda nakiriwe n'umuryango mwiza sinzokwigana ndavuga nabi aho nzoja sinzokwigana ndavuga nabi n'umunsi umwe rero je kimpagurukije ngaha sinikindi kwari gushima gusa hama kandi ko nibutse umwanya munini yambaye ko n'uburuhe bwinshi je nco gituma gutanguza ibintu vya filme biravyongora kuko je nshavura n'ingoga mbonye n'umuntu ngo ndiko ndakinisha nava nca ndabivamo muga Sabasi arabandanya maregre yibimuca intege arabandanya rero no musi je ntaco mfise no kubwira mugabo hana ndafise akantu amata naguteguriye nashaka gushimira n'ukuri munyakirire ishimwe ryanje Merci beaucoup. Merci beaucoup. This is Flash TV. We shine to progress.